Ndabamukije mwese kubatanzi nitwa GG7 aba umuririmbyi w'umurundi nkaba ndirimba indirimbo z'Imana. Narifise ubutumwa nashaka gushikiriza cyane umubiri wa Kristo, umubiri wa Kristo en general, mugabo kandi cyane abarongozi bari mu mubiri wa Kristo. Vuza abarongozi nshatse kuvuga abapasteur, nshatse kuvuga twebwe abaririmbyi, donc abantu bose baje imbere mu gufasha abandi mu by'Imana canke mu nzira z'Imana z'agakiza, ibintu nk'ibyo. Ibintu ngira mvuge, hari ukuntu mu gihugu cacu hari amasuje amwe atavugwa, nk'ibintu by'Imana. Umuntu yadutse agatangura kuvuga ibintu byo mu ishengero, mu Kirundi umenga uburinda, umenga sinzi uko bakubona, sinzi ko ari imigenzo, sinzi ko abantu baba batinya hari abantu baba bashaka guproteja amazina yabo, bagume baboneka ko ari beza, naka n'umwana mwiza, naka avuga neza, naka nta kibi tumuzi ko. Sinzi ko tuzoba muri ubwo buzima gushika ryari mu gihugu cacu, aho ibintu bishobora kuba abantu bakabandanya banumye ntihagire ico bashobora kuvuga. Jewe ndizera neza ko Bibiliya iravuga ati ubugororotsi bushira ihanga hejuru. Ndizera neza ko kugira igihugu gitera imbere, kugira igihugu kigira izina mu makungu, gikundwe, kimere neza, hakwiye kwanza ishengero rifise uruhara runini muri ibyo byose. Umubiri wa Kristo mu Burundi, abayobozi b'amashengero mu gihugu cacu c'u Burundi, hari ibibi byinshi bakoze, hari amakosa menshi bakoze. Ndiko mvuga abapasteur, twebwe abaririmbyi, ntitwigeze turepresenta Imana, ntitwigeze dukora canke tubaho canke turepresenta Imana hano ku isi mu gihugu cacu nk'uko Imana ibishaka. Rero hari amakosa menshi abavyeyi bacu bakoze ubwabo. Igitangaje nuko ntawe ubivuga, abantu baprefera kubivuga gutya ku munwa hirya no hino, ntawe uhagarara publiquement abivuge bimenyekane, hama abantu bifashe na the next generation kubyirinda canke kudashaka kuyakora nk'uko abandi bayakoze. Ikibabaje nuko abo bavyeyi bacu ubwabo ntibabona ko bakoze amakosa, n'uwo yababwira ntayo bokwemera. Ikibi kirashobora gukorwa cyane kigacika, kikaba ikintu gisanzwe ku byo abantu basigara bafata ari bisanzwe. Ayo misi yose muri kariyeri, mu kazi, mu biki, umuntu arakora amakosa, n'ibyo arakora akihenda akagira gute. Mugabo amakosa ndiko ndavuga abavyeyi bacu bakoze, ndiko mvuga mu ishengero, umubiri wa Kristo, si ya makosa umuntu ashobora gukora muri kariyeri cyangwa muri ministeri agitambura canke iki. Amakosa yabo n'amakosa ahagaze kuri selfishness, n'amakosa ahagaze mu kwikunda, n'amakosa ahagaze mu gushira inyungu zabo imbere, ata Kristo agaragara by'ukuri. Kuba abiharira atabibona nkuko ndabibona, no muhama preve menshi. Ayo makosa nyine bagiye bakora, niwo mutima n'abaririmbyi nawo, donc ni nk'umugera natwe niyo yabandanije. Hari ibintu byinshi babona abaririmbyi dukora, wagerageza kuvuga, hari inyishu nyinshi abantu bambwira ati ibi bizohera, Gigi ngo
ngo nta mweranda ku isi. Yes, nta mweranda ku isi hariho, nta muntu adakora amakosa. Hama kandi munyumve neza, message yanje ndiko ndashikiriza, sindiko mvuga ibyaha by'umuntu, nta n'izina ry'umuntu nza kuvuga, ndiko mvuga culture, ndiko mvuga practices, ndiko mvuga mindset z'abayobozi b'ama-eglise, z'abitwa abana b'Imana mu Burundi, zitareflecta, ziterekana Kristo by'ukuri. Mu Burundi nta mavaleur y'Imana ahari, y'ubwami bw'Imana ahari, uhereye muri eglise. Ntayo nigeze mbona je, sinzi ko abandi mwayabona, je ntayo nigeze mbona no gushika ino saha. So ntushobora rero kurondera ngo igihugu gitera imbere, ngo gikire, ngo ekonomi iduge, ngo ibiki, abantu bakundane mu gihugu, deja n'abakwiye kuzana ayo mavaleur mu gihugu bwayo atayo bafise. Ayo mavaleur akwiye guhera wakiriye Kristo akaguhindura ukagira amavaleur y'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ko buba muri wewe, hama ni wewe uca ugenda uyatwara, uyempactinga mu gihugu cyose. Ntibyigeze biba. Ikindi kintu kenshi ndiko ndayivuga, bavuga ati kandi cyumvikana neza, gisounding umenga n'ukuri. Kenshi kuvuga ivyo ibintu bikorwa mu rushengero bifatiye kuri bimeze cyo kimwe n'abapagani. Kenshi ko bivuga kubira ati ngo sigizima ngo bavuga ubutumwa, ngo eglise ngo iravuga ubutumwa. Umuntu ariko avuga ubutumwa umenga ugiye kumuvuga, umenga ahubwo urasara, kuko ariko akora igikorwa ciza, ariko abwira abantu Kristo. Ubwo nashanda babwire, dufatiye kuri rya verse Yesu wenyene abwira intumwa ngo genda muvuga ubutumwa bwiza, muhindu yavuze ati muhindura amahanga kuba abigishwa abantu. None ko Burundi, je navutse Burundi, ubutumwa buvugwa gushika ino saha buracavugwa. None vya vrai mu Burundi urabona ko abakristo bahari n'abigishwa ba Kristo vya vrai, ko ubutumwa bwagiye buvugwa. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, muri iyo verse nyene Yesu arabwira ati mubigishe kwitondera ibyo nababwiye, ibyo nabigishije. Ubwo butumwa tuvuga ati eglise yaravuze ubutumwa kandi no biriko iravuga ubutumwa. Eske turigisha aho tubwira ubutumwa kwitondera ibyo Kristo yavuze? Deja twebwe ubwacu ntabyo twitondera, uja kubwira umuntu yitondere akunda umuntu wowe ubwawe utamukunda. Hano kindi nkiri kuri ibyo byo kuvuga ngo sikizima ngo ishengero ravuga ubutumwa ngo abantu bagakizwa. Nashanda babwire ko byoroshe cyane gose guhaguruka ukaja kubwira umuntu ubutumwa. Ibyo birashoboka ko mugenda ukabwira ubutumwa umuntu kandi utamukunda. Fili bano bavuga ati ibyo ntibibaho ngo ntibishoboka. Mugabo nivyo tubona mu gihugu. Urashobora kubwira umuntu ubutumwa kubw'izindi nyungu. So ati kubera Yesu yavuze ubwira ubutumwa, uragiye turavuze ubutumwa, uriko wubaka izina ryawe cyangwa urondera abantu bakuyoboka baze baba abamambre ba eglise yawe, ubamanipire, ubafata uko ushaka, ubandanye widugira, wubake empire yawe, wubake akantu kawe kandi utabakunda by'ukuri. Urukundo ni kindi kintu. Urukundo bisaba sacrifice, bisaba kwiheba, ukiyanka kubw'undi muntu. Birasaba ko winjira mu ndi muntu ukamuduza nawe, apana wewe ubwawe wenyene, ukinjira ukimvira nawe, ukarondera ico ikiri muri we Imana yamuremeye, Imana imushaka ukakiduza. Si juste amaverse byaje ubwira umuntu amaverse. Umuntu umwe niwegeze kumbwira w'umunyamahanga yabaye mu Burundi ati mu Burundi itandukaniro riri hagati y'umukristo n'umupagani nuko gusa umukristo ashobora kuririmba indirimbo z'Imana cyangwa akavuga amajambo y'Imana, sino lifestyle ngo nico kimwe. Ibyo umuntu ariko arabivuga
donc biri ngaho abantu baprefera kubivuga gutya buke buke iki barengana, ariko ntimushobora kumenya, ntimushobora gutahura, bamwe benshi ntabyo muzi, ntimuzi amakonsekanse bifise, ntimuzi abantu byishe, ntimuzi lo potentiel iri mu bajeune byishe. Abajeune benshi Imana yahaye ingabire mu bya ekonomi, mu madomene atandukanye yofasha kuduza igihugu, guteza imbere igihugu, benshi bapfiriye mu ma eglise, bakababesha ngo uri gukorera Imana muri eglise, lundi gushika dimanche utonda muri eglise uri gukorera Imana. Ubu benshi ndaronka amatelefone menshi, ndaronka ama message menshi y'abajeune, bamwe basigaye bankana eglise, bamwe basigaye bumva umenga iby'Imana ntibakibikunda kubera ibikomere bahuye nabyo. Ntibigeze bigishwa, ntibigeze bafashwa gutegura ubuzima bwabo canke kudevelopa ibintu Imana yashize muri bo babikoreshe. Benshi bariko baraganya, umuntu akaza kwiretura ugashikanya imyaka 30, 40 ingahe, nta kintu na kimwe azi kijanye n'ubuzima. Bamwe bageze kurongora ntibagira n'amafaranga, ntibagira na kimwe, ntibigeze barondera, ntibigeze bamenya n'ikintu na kimwe. Mugabo abo bapasiteri nyene, abo baririmvyi nyene, twebwe ukumva wewe ni sawa, uri sikizima je ndirimba, baranzi baragize sikizima je fise eglise yanje, sikizima je fise iki, but we don't think kuri abo bandi, ku bandi. Iyo ni selfishness, ni wa mugera w'abavyeyi bacu wabandanije kandi ukibandanya gushika ino saha. So igihugu ntigishobora guhinduka tudafashe Kristo tumuzane. Nitwe tuzohindura igihugu cacu. Yesu muri ya verse nyene imwe abantu bakunda kuvuga, imwe nababwira bama bambwira ati ubutumwa buravugwa, Yesu yatubwiye kuvuga ubutumwa. Hejuru avuga ati nahawe ububasha ku isi no mu ijuru. Mwene majambo Yesu arafise ububasha. So namba Kristo ari mu ruhande rwacu, namba Kristo adushigikiye, namba ari yadutumye guhindura amanasyo, amanasyo zacu tukaba tutabonamo amavalere y'Imana, tukaba tutabonamo nta kintu na kimwe cerekana ko hari Imana, atari amajambo gusa, kuvuga verse aha ngaha, verse Saint-Esprit kuvugwa cyane, Yesu kuvugwa cyane, me ibikorwa zero. Ni twebwe tuzozana Kristo mu Burundi, mu gihugu cacu, n'amavalere y'ubwami, gukundana, gukora, gukoresha ubwenge, gukoresha ingufu zacu, guteza imbere igihugu. Nta handi bizova, ntibizova mu bantu batazi Imana, bizova muri twebwe. Mugabo bisaba kwanza gupfa ku nyungu zacu, gupfa kuri ivyo turondera, bamwe amazina, abandi ibyubahiro, abandi iki. Ndayivuze barambwira ati ngo bizohera Gigi ngo ibiki, abandi ntibantahura, abandi bambona ukuntu, abandi banyise amazina. I don't care amazina. Nawe uri kuri iyi video kuva ibintu ndiko kuvuga nta sense bigira, okay. Ariko ndiko ndayivugisha n'umutima n'amarira numva abajeune benshi bariko bararira. Hariho abamaze gutangura kubona amakonsekanse y'ivyo, hariho n'abatayabona, donc bibereye umenga bari mu kirere, ntibiyumvira na kimwe. Hama mu Burundi murabizi abantu ntibaquestioning ibintu byose. Umuntu ari imbere yawe yita umupasiteri wawe, yita umurongozi wawe, wica kubwiye cyose nukumira, nshobora no kubaza ikibazo. Ansema yose umuntu ajaga kwigisha no kuvyakira, kubera iki twigishijwe kubaha umuntu akuruta kandi ukamutinya. Mu Burundi gutinya umuntu bisigura kubaha. Eputa ndashobora kuba ndagutinya mugabo ntakubaha. Mugabo mu migenzo y'iwacu, ubirabe mu mashure, hehe hantu uzoja hose, umuntu umweretse ko umutinya aje ukajugumira, bisigura ko umwubaha. Mu gihugu cacu niko biri. Malheureusement no mu ishengero gitirirwa Kristo umwe soma muri Bibiliya, niko biri. Hama nugize aravuze nta ndero agira, ni umurebere,
ni umugumutsi, amazina menshi barakwita, si ukugumuka. Please, reka duhindure ibintu mu gihugu, reka tuzane Kristo, tuzane amavalere y'ubwami bw'Imana, niyo azotuma igihugu kinatera imbere. Abo bavuga ati bizohinduka, ngo bizohera, okay. Ikimpagurukije kuvuga ibi nuko mbona ubu haje indi movement y'aba jeune bitwa ko nabo ari abakozi b'Imana, bamwita aba prophète, abandi aba potre, sinzi amatitire ni menshi cyane. Uravye ariko barakora, bo bafashe ya mabi y'abavyeyi bacu, baje doke bayamplifia ku rwego ntashobora kuvuga. Munyumve neza, simpaririye, simpakanye ko Imana idashobora, ko don ya prophecy itabaho, simpakanye ko don ya healing itabaho, simparira ko Imana ituhamagara umuntu akiri muto. Dufise example menshi muri Bibiliya. Don ya prophecy Bibiliya ivuga, healing Bibiliya ivuga. Jewe ubwanje ndiko mvuga ibi, Imana iramaze kunkoresha nkasengera umuntu agwaye cancer agakira. So sinoza rero ndabipinge ko ivyo bitabaho. Mugabo ba jeune uri kurabaraba, ni nko kumanipira abantu. Araja ngaho umuntu agasoma Bibiliya imisi mikeya ibyo atahuye, atashaka gushinga eglise. Ukabona ishinga bamwe umenga ni kubera ya esprit nyene, canke harimo kakantu nanje foko ngaragara, kuko umuntu yita umukozi w'Imana mu Burundi aratinyitse, baramuha icubahiro, reka nanje ntangure eglise. Abandi harimo ibikomere bahuye navyo, abandi harimo ama insecurity, abandi ni gutinya ubuzima, agaca ashaka gutangura eglise. Bamwe bagashaka kwitwa ba dadi, abantu babiruka inyuma, dadi wanje, père spirituel wanje, ibiki n'ibiki, babubaha. Ukabona ko ari ibyo barondera. Waraba uyo muntu kwanza ubuzima bwiwe bwonyene, nta karakter agira. Hama Bibiliya iratubwira neza uko umu leader akwiye kumera, umuntu ahagarara ashaka kuyobora abandi uko akwiye kumera. Yesu yaravuze ni umwungere mwiza. Bantu muri ko muri abi video, aba jeune surtout, isomere Bibiliya n'ubwenge bwawe, koresha ubwenge bwawe. Fata Imana irahari, Imana iravuga, Imana irahambaye. Fata Bibiliya usome, urondere ukuri kw'ijambo ryawe. Reka gupfa gukurikira umuntu kubera avuze iki, kubera yinyegeje mu izina Yesu, kubera yinyegeje mu izina ngo Saint Esprit yavuze, Saint Esprit, ucu byemera. Paulo aravuga ati n'umuntu avuze prophecy yijuje irabe ko ari byo. Mugabo kubera kibitiri yacu twigisha ibintu byose no kumira no kwemera, ni abantu benshi bari ko bagwa muri ibyo bintu. Aba jeune benshi nahora mu Burundi muri 2016, nasanze aba jeune benshi barahevye amashuri, bari bagiye gutangura ama eglise, bamwe bubitswa ngo aba pasteur, abandi mu biki, bari mu ministère mu biki. Sinase gukorera Imana ukiri muto cyane. Eske byavurazi ibyo bintu ugiyemo, urabizi umwe urabizi, urazi kikujanye, cyangwa ugiye nawe ugire abantu uhagarara hejuru. Urafise ivy'Imana isaba, ibyo Bibiliya dusaba ko umu leader akwiye kuba afise kugira ayobora abandi. Gwaruka abajene bakijije mu Burundi, fata ubuzima mu maboko yanyu. Uyaza avuga ko ashaka kuba umu leader wawe mu kintu icyo ari cyo cyose, raba ko akwije ibyo Bibiliya isaba, raba ko ari umwungere mwiza, ko agukunda, ko ashira imbere inyungu zawe, raba ko ashaka gufata ikiri muri wowe Imana yaguhamagaye, agisohore, akiduze, aguteze imbere. Namba ibyo atabikwije, namba atari umuntu ari prememe no gupfa ku bwawe, aguteza imbere wewe, ntumukurikire. Namba ari umuntu aje kubaka izina ryiwe ashaka kuguhonyora ko ashike ku nyungu ziwe, ntumwemerere.
si bibi, ntuzoba ugumutse. Ibyo biri muri Bibiliya. Uyo nta n'Imana iri muri we, si umuntu w'Imana uyu. Uyo n'umutima wa shetani. Please, harageze ko mu Burundi tuba tuvuga ukuri, tuba duhaguruka tukavuga ibintu kumugaragaro. Bavuga ati none ngo kubera iki ngo utabishize muri eglise ngo uvugane n'abantu b'ama eglise. Hari abo twagerageje kuvugana nabo, hari abatamaye n'umwanya, hari abatagize iki. Nta yindi platform mfise. Ni nyene. Hama ikindi naco ntushobora kunyegeza inzovu iri muri salo iwawe ngo reka ndayinyegeze ngo ntibayibone. Inzovu ni igikoko kinini cyane, kumbura akanyegera iwo kanyegeza mugo imaze kuba inzovu, udashaka ko abantu baza gutembera bayibona muri salo, isoro itware mu ishamba kuko niyiba. Please, reka tuyumvire kugwaruka, tuyumvire ku bandi. Reka tubategure, tubafashe gutegura kazoza. Nayahe ma eglise mu Burundi nangahe yiyumvira kugwaruka, avuga ati turateguye ikintu, turahamagaje abantu bize ibijyanye na entrepreneurship canke ibintu ibyo ari byo byose, baze ba training abajene, babigisha ukuntu bo kwiteza imbere, bagira iki. N'ama eglise angahe bikora ibyo. N'ama eglise n'abapasiteri bangahe bavuga ati reka dutegure urwaruka tubigisha uko baho bokoresha ingabire Imana yabahaye, banabashigikire, babafashe bategure kazoza kabo. Kimwe bazobagira kumbure ni kubigisha ukuntu bazotora abagore canke abagabo, ni gute umukristo amenye umujene akijije amenya uwo bazokubakana. Juste ivyo. So uri kubwira umuntu ukuntu azokubakana n'uwundi, nturi kumutegura no mu bindi bijanye n'ubuzima busanzwe. N'ama eglise angahe mu Burundi afise ama departement canke amanuze afasha imfuvyi, akurikirana iby'imfuvyi ziri mu ma eglise canke abapfakazi. N'ama eglise angahe? Nimutohoze ama eglise yose mu Burundi mubaze. Namba hari nayo raba ko ibikoko babikora, urabe impact bafise kuri izo mfuvyi n'abapfakazi, urabe si réellement babafasha. Me uzokumva eglise ibikorane, otagiye kuvuga ubutumwa naka, tagiye kuvuga je ibyo rero by'ubutumwa nabivuze hava, urashaka kujya kubwira ubutumwa umuntu ariko vy'ukuruta mukuru kugira ugaragara. Ni kujya kwa narambona abantu ba créer ama association mu Burundi kubera barindiriye imfashanyo zizoza, kubera barindiriye bashaka kwitwa ko dufise association dufise iki, mugabo nta impact iyo association ibona. Genda Burundi harure ama association y'ibyawe akora mu bintu byo gufungura, by'indya, by'uburimyi, bya élevage, ni gutya. Cyugenda urabe ni bangahe bafungura gatatu ku munsi. Et pourtant ama association n'ama ONG n'ibiki biruzuye. Iyo ni exemple nzanye juste. Harageze ko ishengero rya Kristo by'ukuri mu Burundi tubaho ubuzima twerekana Kristo mu buzima bwacu. Umuntu umwe yavuze ati mu Burundi bakuyeho Bibiliya ikavaho ntizosubire kuvugwa no kuboneka, bacabwira abakristo ati genda mubwire abantu ubutumwa bwiza donc practically mu buzima nyene busanzwe, ati nta muntu yosubira kubwira ubutumwa abantu. Nagurutse mvuga ibi bintu kubera narababaye cyane ndiko nganira n'abajene benshi y'u Burundi b'abakristo bari kuba kwiganira ingorane zabo, bari kuba kwiganira ukumva ntaho bafise. Ndazi bamwe bacavuga ati aya ngo abo onye urumva bakurikiye Imana bafise ibintu biteze. Hari abantu bahora bayivuga gutya, urumva ngo abo nambo babakurikiye Imana ufise izindi expectations zawe,
nyene ubwo izo expectations baba bafise abo bajene zivahe, ziva kuki? Eske abo bayobozi, abo leader nibo bafise uruhara mu nyigisho babigisha na lifestyle yabo, uko babereka ko umuntu umukozi w'Imana akwiye kubahwa, ko umukozi w'Imana akwiye kuba umuntu wo hejuru, ko umukozi w'Imana akwiye kuba afise amahera, akwiye kugendera mu modoka nziza, ahaciye abantu bose bakunama, hama akaba ari byo nawe arondera, nkuko ndabibona n'ubu bibandanya. Nta munsi umwe akiretuva kumbe baba leader bariko bubaka ibyabo. Donc ni nk'intambara aho umwe wese ibintu ari bike, umwe wese yigwanira arondera umukene no kumuhonyora, umuntu atagira ingufu no kumukubita. Ngo principe ya Bible, uko nsoma Bibiliya uhereye muri Ancien Testament ushika muri Nouveau Testament, umuntu ari strong yamye afashe umuntu ari faible, umuntu ari atunze yamye azana akabifashisha ubukene. Mugabo twebwe mu ishengero ryacu mu Burundi ni the strong, fisi icubahiro, reka rero ndaguhonyore ndagukoreshe mu byo shaka, iki nubaka bandanye nduga, izina ryanje rirazwi, reka ribandanye riduga rimenyekana, wowe urumva biragusha. Ugiriye gutyo nawe nibyo biri kumushiramo, nawe acaguruka gutyo, abari inyuma yiwe agenda bahonyora. So nari kuvuga byinshi, nari kuvuga n'ama example menshi, nari kuvuga sinage no muri Bibiliya mvuga amavese kubushaka ko tofata umwanya wo kubiganira. Nabwiye ko ibi bintu namaze imyaka myinshi no observa, soma Bibiliya no observa, hamwe nkavuga gato nkumviriza ibyumviro by'abantu, hamwe nkasuiva nkaraba, ni imyaka myinshi cyane. Sasa ndavye rero n'ukuntu mbona iyo biko birajubu na movement ije y'abajene niki, kandi bose bavuga Kristo, nta uvuga shetani, kuko ntawoza avuga ati ndiko ndarondera amahera mu vy'Imana, ndiko ndondera icubahiro mu vy'Imana, aho deja abantu baca gucisha ku murongo, bawucisha mu murongo. Bose binyegeza muri Saint Esprit, utuntu turyoshe, Saint Esprit, Holy Spirit, Jesus. Umuntu nawe yumvise utwo aca kwizera directement. Please, ntiwizere umuntu kubera aje avuga Saint Esprit, kubera aje avuga mu ndimi, kubera aje avuga, eske cyerekana umuntu ko ari umuntu w'Imana bya vrai, afitanye n'ubucuti n'Imana, ni kuvuga mu ndimi. Namba ari ikibazo ndakwereka abantu bavuga mu ndimi bapinga n'Imana badakijijwe. Eske ni bitangaza? Namba ari bitangaza uraza ndakwereka abantu bakora ibitangaza batizera Imana, bagakora ibintu bikaba. No bakwereka, no bakubwiye, no kurikira n'ama video ukayabona. Kandi no muri Bible barahari, hari abakora abantu bari bizeye. So si cyo cerekana ko umuntu by'ukuri ari mu Mana gutya afitanye na relation n'Imana. Gwaruka, soma Bibiliya, koresha ubwenge bwawe, usome Bibiliya. Bava kugira ngo ivy'Imana nta bwenge bujamo, urajamo, kuko iyo utajamo baba baja kubwira ubutumwa bagiye abantu bo kwa legend, ubwo nta wigera ajayo. Mu gusoma Bibiliya bihera mu maso, ukoresha amaso yawe na brain yawe igakora, ntiwicara gutya ngo esprit yawe ngo isome Bibiliya gutya, no. Hama questioning ibintu byose. Dufise imico y'iwacu yo kutabaza, yo kutiyumvira critically. Si icyaha, baza. N'Imana ari Imana turayibaza, je mpora ndayibaza. Hari igihe Imana imbwira ibintu bya vrai ni wewe gamana, ugasanga ikiye mu ndi muntu kuza gukonfirma bijya yambwiye. Mbe ndareka umuntu ashobora kwihenda, umuntu ashobora kuba afise izindi mvo ziwe zitari nziza, ashaka gusa kukumanipira no kugira iki. Gwaruka, stand up, fata ubuzima amaboko yawe, buhereza Imana, soma ijambo ry'Imana, urondera, soma Bibiliya, amafata ingabire Imana yashize muri wewe, uzikoreshe mu gufasha abandi.
mu gufasha igihugu cyacu, mu gufasha abakwegereye bose. Ariko kandi cyane cyane wizigire Imana, ushire ibyizigiro byawe byose ku Mana, apana kuri pasiteri wawe, apana ku muririmbyi ukunda. Naje ndiko nkubwira amajambo, ntucu nyizera wango Gigi yavuze ibintu byiza reka nce ndamubwira umujama ngo ndamwizere. No, murakoze, Imana ibahezagire.